mwabaje ikindi kibazo gikomeye cha Odeka. Ikibazo ni kibazo no kuri imbere kitoroshe kubera iki jemeruka kwakira isosiyete yasabye kugura ikawa ngaha mu gihugu cacu isaba itoni 6,000 isabye itoni 6,000 Odeka yemerera yuko ishobora kuronka itoni 3,000 baca babahizo toni 3,000 ku madolari 5.20 ku kilo. Iyo soko ibyo 3,000 barabibaha Odeka yacironka umwimbu wangana n'itone 5,500. Icambabaje mu byo twavuganye niki nuko ivyo 2,500 vy'izo tone zasigaye byatanzwe ku mafaranga ari musi yaya iyi societe yari yaguze ikawa. Kibazo rero ni yangwara twari tumaze imisi tugwaye kuko bambari ivyabaye narumiwe aho izo tone 2,500 zace zitangwa hagati y'amadolari 3 na 5 mugabo hari umuntu yazanye amadolari 5 arenga. Ingorane rero aho turahagwaye rero twagwaye no kwemera ko dukira ariko twaravuganye nabo iki gisata tugiye kugihagurukira kandi banatwemereye neza yuko bafite n'amafaranga bari yapuye par l'ambassade de Suisse bagomba kuyakoresha muri certification y'ikawa yacu y'u Burundi. Nibaza ko ivyo byose bizoca bidufasha. Iki rero nk'umushikiranganje wamera gisize mu bikorwa prioritaire ngomba gukurikirana jewe nyene gushika ikawa yacu bayi certifiye na cyane ko twaronse n'uwo muntu ashobora kudufasha muri certification yayo. Abahinga mu ikawa ni benshi cyane baguma biruka baza mugabo nozo interlocuteur basanzwe bakora muri iki gisata usanga ico bakorera iki ni gisata kitoroshe ni kimwe na za Utebe n'ibindi. Ifoko tuvugana ukuri uno musi iki gisata kikawa ni gisata ca Utebe abakoze yose bakoze bakorera inyungu zabo atari inyungu zabene gihugu. Ivyo ko tuza turabimenya icayi caragenda kigashika Nairobi cyashika Nairobi kikagaruka mu bihugu bibanyi kikaronka yindi sura y'ibihugu bibanyi kikayasubira kikagenda. None ico cayi cyabaye transport kigashika Nairobi kikava kikagaruka mu bihugu ngaha duhana urubibi kugira kironka yindi sura y'ico gihugu. Izo garama zose nimwumva ko hari ikintu ni kibazo ngaha kandi nibaza yuko igisata rero kikawa n'igisata cicayi tugiye kucicarira tugihagurukire kugira vy'ukuri ibiva muri ico cayi ni kawa abene gihugu babibone bizana karusho kuri bwa buzima bw'umurimyi bizana karusho kuri bwa buzima bw'umurimyi kuko iki ni kibazo kitoroshe twese kugeza gukurikirana tukajyama hafi mugabo nibaza yuko igikomeye ni kihe nuko tuba tumaze kubona ibyo bintu byose bibi vyakozwe tumaze kubona rero munsi dukora kugira dukosore. Iki rero ndakiriko twese turi kumwe muri leta tukiriko twese kugira vy'ukuri dukosore bijana nizi nyene nibi by'amafrais de fonctionnement n'ibindi. Ni kibazo izi frais de fonctionnement nkuko mwazivuze barazifise mugabo ukurikiranye ikawa ikaberekwa gupompa ryari ikabiheruka kuronka ifumbire ryari. Ivyo byose nibibazo. Je navuganye no mu BPAye umwe w'intari imwe barungikiye eshantio yo kuransa kampanye yo gupompa akagenda agapompa ibiti 200 yugurura kampanye amakampanye kabiheze. Ndamaze mu BPAye mbega we ko wuguruye kampanye uwo munsi hanyuma ntibandanye wono munsi ugeze muri babene igihugu bakubona gute wagiye kwerekana kuransije kampanye yo gupompa ikawa bigaheruka umunsi ngene basubire no kukubona ugaherukira kuri cya gipimo kimwe kikawa wapomye mu gusa. Ibi byose ni bibazo bitoroshe.